Jewe Ndikuriyo Reverien natowe n'ikoraniro kaminuza ry'abaserukiye abanyagihugu umugambwe bigenekerezo rya 2025 2026 ngombe umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe. Aha dutanguriye ni kuwa Mungu itariki 25/0 umwaka wa 2026 saa sita zirenga kiminota mike kuri stade Ingoma ku mugwa mukuru wa poritike i Gitega. Kwizuba atari rike cyane, Reverien Ndikuriyo na Bibiliya mu kuboko k'ububamfu ariko ararahira afashe ibendera rya Cndd-Fdd mu kuryo kuzoyihagararira nk'umunyamabanga mukuru wayo mu kingo c'imyaka 5 igiye kuza. Nivyo ikoraniro kaminuza ridasanzwe no mugambwe ryemeje. Iyobowe n'umunyagihugu mukuru mu Burundi akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'inararibonye za Cndd-Fdd Ndayishimiye. Iri koraniro ryarimwo abashika 1212 16 nibo basivye kuko abari bemerewe gusasa muri yo bari 1228. Kuva isaha imwe n'igice z'agatondo ibikoko vyari bitanguye hanze y'ahariko habera ikoraniro eka gushika mu gisagara hagati cya Gitega no mu Burundi muri rusangi. Imitwe y'abatari bake yashushe bibaza ibiza kurivamo. Ntivyatevye mu masaha ariko aregera isaha 6 ubutumwa bwa mbere butangura gukorokera muri ngendanwa z'abatari bake bavuga ko Ndikuriyo w'iburunga n'icegera ciwe ari bo bagiye kugumya ivora yo kuyobora abagumyabanga. Benshi imitima iracijijanije ibavyemera bati reka turindira kotsi kera ko kaduga nka kiroma. Isaha 6:42 ku masaha yo mu Kayogoro nguyo umugambwe Cndd-Fdd ubicishije ku rubuga rwayo rwa X uramaze amazinda bari bacijijanye imitima. Muri tweet itarimwo amajambo menshi Cndd-Fdd abagumyabanga bongeye kugirira ikizere umunyamabanga mukuru yahahora Reverien Ndikuriyo n'icegera ciwe Siriyake Shimirimana ngo babandanye kubarongora. Ubutumwa bwo gukeza ngo ubwo burakurikiye amateka mashasha abaranditswe. Hasigaye kwibaza ikibazo kimwe gusa: uyu mugabo ninde yanditse amateka kuyobora Cndd-Fdd mu biringo bibiri byikurikiranya bitari bwigere bibaho mu mateka y'uno mugambwe? Iyi niyo nkuru naguteguriye, inza kanya kawe gusa. Umugwanyi, umusirikare arinda, umunyamwete, umunyamafaranga. Ngizo inyishu abatari bake bakwishura iyo ubabajije Reverien Ndikuriyo wariwo. Hako afise iyabikura ko ngo naso bivugwa ko yari atandukanye cyane n'abandi bavyeyi bo muri iyo myaka iheze. Vyose byatanguriye ku mutumba Sampeke komine ya kera ya Kayogoro, aho ni mu yahoze ari intara ya Makamba. Mu mwaka w'1970 kuri uwo mutumba havukiye umwana w'umuhungu, ariko ico gihe ntibibaza ko ashobora kuzoba ari mu bakomeye mu gihugu. Mu bwana bwiwe Ndikuriyo akunze kwigana ko atakuza aregwa atambuka zino, nyabuna ko yakuza panze. Ijo bundi ariko araganiriza abana bari mu mugambi wa turerere Burundi yababajije nimba hariho umwana bafise muri bo nk'umuriyoni yigabira, niko kubura ubukiriza. Niko kubamenyesha ko we ku myaka 9 yazo yaratanguye ivyunguka ko inoti ziwe yazibika mu ihembe ry'inka. Ati jewe guhera ku noti nkuru ya 5 gushika ku ingorongoro vya rimwe n'abanda yatunze. Ati sinafsina. Naho yari mu vyunguka ntiyigeze yirengagiza na gati virgo. Inyuma yo gusozera primaire na secondaire neza, Ndikuriyo yarinjiye mu mugwi w'abapoire muri kaminuza y'u Burundi hagati y'umwaka w'1992 n'umwaka w'1995 afata igisata ca groupe de sciences. Iyi kaminuza nyene yayize abandanya na vya vyunguka vyiwe. Mugenzi we Perezida Ndayishimiye arabyibuka neza cyane kuko mu mwaka uheze mu kwa 4 ariko araganiriza urwaruka rwaronkejwe ingurane na payeje yaragweretse ko kuva na kera hamyeho inkerebuti kandi zizi gufata ama opportunité. Niko kuba yagira inkuru ya Reverien Ndikuriyo kukugene bacigana muri kaminuza hagera ku munsi wa 5 yatunganije vyose mu karuhuko ka weekend akaba arinjiye Makamba.
aho ntiyabagiye kwicara canke kunywa inzagwa. Nyabuna Perezida Ndayishimiye yavuze ko yagaruka kuwa Mungu n'ifuso yuzuye ibiharage n'akambaranga akaja gufurnisa ku masoko atandukanye. Ivyo bibaye mu gihe yamara intambara yatanguye mu mwaka w'1993 yaciye imuhindurira ubuzima afata inzira y'ishamba kuva mu 1995 gushika mu 2004 ari mu bagwanyi ba Cndd-Fdd. Muri iryo shamba Ndikuriyo yahahuriye n'indi misore bari bahuje ivyiyumviro n'ihangiro rimwe ryo guhabuza demokarasi. Iyi ntambara Ndikuriyo yarayigwanye neza cyane, adoga imisozi ku ruzuba rwasaze ndetse n'imimanuko yuzuye ubunyerere, rimwe na rimwe afise inzara mu nda, ariko ntivyagira ico bimubwiye kuko yarazi carondera. Ku rugamba ntivyari vyoroshe kuko yahakuye n'ikimenyetso ntasibangana. Baramurashe incuro 9 zose ariko yanka gupfa. We nyene aracabyibuka neza cyane. Nk'umunsi bandasigatwe kwabazashi barandashe urusasi ngo ngaha bica ruserukira ngaha. Ubwo munsi bandashe mu gitondo saa 4 bakindasa naciye mbwira abasoda twari kumwe ko nije ari komanda wabo, naciye nababwira nti termine nabwiye ko mpfuye. Gusa icyo naca nibaza navuze nti mugana aho mfuye nta gicumuro ofisi sineko ndiba neko ndagwanira igihugu, nijo navuze gusa. Naho bandashe nta gicumuro ofisi neko ndagwanira igihugu. Muga mu nyuma heze nk'iminota 20 ndavuga ko ngo ndacyari kwisi ko ndababona kimuna muri ko ndakubona we uri naka batega ntiwapfuye uracyabona. Muga gitona ko napfuye urumva nguye hasi nasanze niseguye ikirato ukuguru kwahindukiye ndakuri ngaha njyamye ndakwiseguye bacara kugorora hugishushe bagusubiza uko kwari kumeze kwacitse amagufa. Ntadabaza none mubona mubona amano akibuja kubera amano atabuja uba warashwe ku mitsi. Amagufa twabita amagufa yo bazoteranya n'ivyuma nta ngorane. Ukumva yuko nka jewe kubera bandashe keshi simfe ubu rero ndi ambasaderi w'abapfuye ku isi. None Inyuma y'intambara yaciye atangura ibikorwa vya politiki mu nzego z'igihugu. Yabaye buramatari w'intara ya Makamba kuva mu 2005 gushika mu 2007, ataja kuba umushinga amateka inyuma y'iyirukanwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Useni Rajabu. Muri uwo mwanya yari umukuru w'umugwi wiga ibibazo vya politiki, intwaro n'imigenderanire. Mu 2010 yaciye atorwa kuba umukenguza amateka aserukira intara ya Makamba. Mu 2015 Reverend Ndikuriyo yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka, amabanga yagumyemwo gushika mu 2020. Uretse politike ntushobora kuvuga football y'u Burundi canke n'izindi nkino muri rusangi udashize mu izina rya Ndikuriyo. Niwe yashinze umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir de Fighters do Makamba. Mu 2013 yaratorewe kuba perezida w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, amabanga yaranguye gushika mu 2022. Mu buzima busanzwe Reverend Ndikuriyo n'umugabo afise abana 6. Avuga Ikirundi, Igiswahili n'Igifaransa, naho yigeze kumvikana avuga ko atazosubira gukoresha urwo rurimi kubera isiguro zagiye zihabwa amajambo yiwe mu buryo avuga ko zitarizo. Kubera ubumuga yagiriye ku rugamba akunze kwiyita ambasaderi w'abafumu bazima, noneho mwavyiyumviye. Avuga ko kahise k'intambara gakwiye kwibukwa kugira igihugu ntikizosubire mu makuba. Akunze kandi gushimangira ko muri Cndd-Fdd atabihangange bihari, ko uwumva ko akomeye ategerezwa kwisunga amategeko kuko mu mugambwe Cndd-Fdd wipanze baragupangura. Mu kiringo ciwe ca mbere ku buyobozi bw'umugambwe, Ndikuriyo yaranzwe cyane n'ingendo mu ntara zose z'igihugu, aganira n'abanyamugambwe, abahamagarira kunga ubumwe no gushira imbere iterambere ry'igihugu. Azwi nk'uwashize imbere yongera akomeza poritike yo kwigisha umugambwe abana, ibiswi vy'inkona, aho avuga ko ibice 60% by'ibikorwa vy'uwo mugambwe bishingiye ku gutegura ibiswi vy'inkona. Ariko iyo poritike ntibonwa kumwe na benshi, aho bavuga ko abana batari bakwiye kwigishwa poritike. Ndikuriyo we avuga ko atawohirahira ngo areke umwana wiwe ngo akure tambuka zino.
Mu byo bigisha abo bana rero ngo harimo ubwa mbere na mbere gukunda igihugu, kumenya amateka yaco no kukigwanira. Muri make tuvuze amateka y'uno mugabo twokesha umutwe gusa byirikana ko Ndikuriyo ari umwe mu banyepolitike bazwi cyane mu Burundi, yizewe n'abanyamugambwe ba Cndd-Fdd kubandanya barongoye mu kiringo ca kabiri. Ni umunyepolitike yakuriye mu rugamba, akora mu nzego zitandukanye z'igihugu, anagira uruhara rudasanzwe mu nkino cyane cyane umupira w'amaguru.